kuberiki hariho abantu bamwe bihagije mu by'ubutunzi kurusha abandi? Kuberiki abantu bamwe bakorera amahera menshi bakabaho banezerewe? Nirihe banga mu by'ukuri ry'ukuroranirwa? Iyo ubajije abantu benshi ati ni bangahe bagomba kugwiza kabiri umushahara wabo bakava mu madeni, bose baduduza amaboko rimwe. Twese turashaka gukorera amahera menshi tukamarana igihe n'imiryango yacu. Twese dukeneye ibintu bimwe kandi turazi n'ivyo twokoze kugira ngo tubishikeko, ariko turindiriye igihe kimwe, umunsi umwe kugira ngo tubikore. Tuvuga duti umunsi umwe nzosoma kirya gitabo, umunsi umwe nzoja muri siporo, umunsi umwe nzokurikira inzozi zanje, umunsi umwe nzokora ibintu byose nzi ko bizotuma nshika ku nzozi zanje. Hafi 80% by'abantu babayeho bavuga gutyo. Birashoboka nawe ukaba ufise ibintu ushaka gushikako, ariko ubayeho uvuga ati umunsi umwe nzotangura kubikora. Itegeko rya mbere ry'ukuroranirwa ni nta vyitwazo, no excuses. Bikore canke ubireke, ariko ntihagire ivyitwazo ushira imbere yawe. Hagarika gukoresha ubwenge bwawe bw'igitangaza mu gukora ivyitwazo n'isobanuro zikwemerera kudatangura ibikorwa ubunyene. Kora ikintu cyari cyo cyose, hamubandanye. Nyimba ari cokogwa, ni wewe ufise uburenganzira no gufata imyanzuro by'ico kintu. Abahomvyi nibo bagira ivyitwazo byo kuvuga ngo yaba atari naka, yaba atari saa 2, yaba atari saa 9 nari kuba natsinze. Ni gute ushobora kumenya ko ivyitwazo vyawe ari vyo canke atari vyo? Biroroshe. Raba iruhande yawe hama wibaze ikibazo uti hoba hariho umuntu umwe gusa afise ivyitwazo nk'ivy'iwanje yaroraniwe? Inyishu iru dialect ni oya. Vyaremejwe ko iyaba abantu boshira inguvu zabo zose mu kugira ngo bashike ku ntumbero zabo nk'uko bazishiramwo, mu gutanga ivyitwazo no gutanga insobanuro z'uko batakoze ikintu, nabo ubwabo botangara ku bintu boshikako. Rero tangura ubunyene, no more excuses. Iyumvire ikintu hamushire mu bikorwa. Nta nzobikora ejo, nta hirya y'ejo, nta hanyuma. Start now.